hindukira gato amaze nirara Kasongo yeye urabona rero ico kintu ubu tunze abantu tukirindiriye twarakibuza ahantu tugikura vuga neza songa libi abone nibigire cyena nagerageje gusa Samtwari katwara imbeba mu mera ni kwabagurire ntangorane ndahabugwe genda mu byo twari kandi byo by'amashurwa abandi bitere Zamuzu zibazigwaye ingwara z'ubugesera asha igitego cyambaye ucugwara ucupfa sorode zamuzu zikomeye neza cyane ewana ni hatari sorode iyi navuze ko yambaye ucugiri ucupfa iyi nayo uyambaye ucukira harimo nayindi uyambaye nyene oya iyi uyambaye ugumeze neza izabakuze n'izabana sisa karabe neza reka njyamenga karamba neza kari kuri ndri kuri yiti nkawe uri musumeno nkawe ewa nagateguye neza iki gitenge naco ucambaye ucurara wiyahuye ewa ucupfa reka nje ndike telefone suzumane ni nyinshi uragura usume umugabo wanje saka gapira nako kwere suzuma neza sisa ambara akarero nkawe sisa nkawe uri n'umukobwa mwiza urabona ko ukambaye iki gitenge cyo kiki ucambaye wewe bagabo kutorera ku mugozi ayabwiye barabara warambaraye cyangwa cyandyibuha yewe umviza sisa yego gura angaherera umviza iki gitenge wewe ushaka kino gitenge cyangwa ushaka uno mpira amashaka agapira ku mugabo wanje kanje sawa byose nafise ibihumbi ijana kari meshi pesi meshi reka nakwiduka rero ibihumbi bibiri ibihumbi bibiri binga bibiri ego nukuri kubara gusa ndabona kagapira bibiri ku munsi ngizo ego nukuri sisamvuriye ubu ni ngona yetse ego cyane kana kakereza zibiri zose iki gitenge ni cyakindi ikibaki abasore ni bakigurira abakobwa bazo zonkwira mbiga ko nonzi oya wewe umviza dana katereve oya basi ndaguha basi urabaye umugore ibihumbi 200 sita mviza amahera shaka ya nyuma neza na neza bavyumva sishaka amafaranga ari munsi y'ibihumbi 60 igitenge 40 kino nacyo hano gapira kari kuri hiti bro yakareka basi kana kubira sa ya nyuma sivyo uranyumviriza neza akacumi na bibiri bitakoze cyane umviriza mudandaza reka ibihumbi 2 ngaho ibihumbi 12 byose hamwe 22 mama mimuzu zanje we na manigira rero kitagwaya cyo mpamvu zo kumwe musumero impezo muri rino sha oya reka mankweka umugabo wanje oya ariko umugabo wanje kamukwira yo ndiko ndihuta gose wewe ntamahera nyumbu yakeneye kuyama nigire sha numvise rya yukugora na wewe ahubwo gusema ngira ndaguhe mbere nisubiyeko ibihumbi 5 nije nganja umupira wa oya reka sina basi umupira wa basa ya nyuma basi je nta 5 njaje umupira wasi utamaye 30 sino yatora rangi 3 byonyene ima ano gato hoshi w'ibihumbi 5 aje kuzana ibintu vya vision nga kugira ndayo ko uwo mufuto wawe wokura ngo munini igitege niwo cyambaye ukashira munini ga ukavyoka ufise nyashi neza fu uzopfuta byibushe
shagenda unaguha yanje genda shagenda nikunanje kweli bazongurira reka Duwo kugasaka I am proud kuba navukiye ku Gasaka nakabuza usanga utahaza ariko warumvise ko havuka intwari gusa RAP HEP tankuru nziza warakoze RAP MR Saidi Braza na Chanjo Amisi Samandari mwene Mandaranga inarunyonga na inakiguno karibi wacu hasange wa muco wo gusokozanya duca imigani be n'ibitito Wewe nziza ni good. Ni poa. Umeze neza? Meze neza. Wewe uje umwembe? Jewe ngi myembe. Ukoba Nta myembe. Jewe no ngi myembe. Genda uje sindi umuntu. Ahubwo mbere uranantwenge. Judavye ubona inyashi yanje yazana niyo myembe uri kuraki. Kandi ngaho je no kurabira burya ntufyine. Ndabi. Cyangwa uri kurakora? Uji myembe. Umbwira kuri kurakora je. Kora mugapani imyembe. Sawe uri kurakora. Umbanza ngumiriza. Ngumiriza. Ubevugisha ngo ntujye imyembe je ndayijya. Kwanza nkuri iyo myembe impande naho ndagufatira. Hanyuma hindukira akato amaze nirabi. Urabona rero ico kintu ubu utunze abantu tukirindiriye twarakibuze ahantu tugikura. None vuga neza na. Tahaba neza. Ukora kurangara. Emilio Yose. umviriza neza ndakubwiye Emilio umuriyoni w'amafaranga y'amarundi kazi. Ndaguha ibihumbi 200. Niyo mpamvu uri kurajya imyembe kera. Ibihumbi 200 jewe hamwe utanguye kunsuzugurira kuri demire zanjye. Ibihumbi 200 urabona nyine ko byari kuzana inyashi yanje kwera. None nyasi nitangwa n'Imana. Nitangwa n'Imana, Imana irahezagira umuntu atakoze. Nagira mbanza kurya neza kugira Imana. Wabonye rero kuri kurawuta. Ute none ubona ivyari ibintu byo kurya umuntu w'umugabo. Weta niyo nyasi ndayibyaza umusaruro sawe gufite. Oya, vuga nimba birimwo tuvugane hamure kuvuga ibihumbi 200. Kana umuturi w'ibijumbu urimo. Ayinjira nangaye. Wisamire. Wisamire. Na papa na sokuru wanje kuva yakabaho yarinze afata yakozeko. Yece nde yaguhangiye kuguhabura. Wisamire. Yorane yanje rero nakubwiye umuntu ajya imyembe. Nkibi byembe nya. Abintu kumari ntera mu mera. Sinakubari. Etura kibintu byo gufina, si? Wewe waje ngaha waje guhiga amafaranga ni nkaho no kubuntu wompereza jewe nkagufyonda ibihere Reka mbwisa reka mbwira kubintu Imana arahereye ubusa we mani momorere hama bigende neza vuga yinjira hanyuma tugende ureka kuzana ibintu by'imyembe ngaha aruvuze wisamire ndagukwiriza 5 ngo 5 kwa 5 ugwara rw'inkoko rurimi je nivyo wowe mpa ndaba kwanza abanze ndabe neza rero sister jewe inyashi nabonye kwifise sibyo kandi we kubuhagaze ngaha nukuri kurababwa uri kurahuhutwa urindira ikintu nyene kiza kigukwakwaniriza sibyo ndaguha 10 ibihere byawe byose ndabifyondagure ndabimara tugende nyimba wemeye 10 ibihumbi 10 kwe shana nanirariye ubusa ahubwo tugende nawe ndaba kuna musigoca nawe rero unkozeko ende none hoshi ije imbere yego ndaje imbere urabe na yanyashi urabona nyamuza murahagarara ngaha myibaza ngo tuba tubakeneye hoshi ndakwere we abu Yana. kiri gute Sawa kweli. umeze fresh Ashima Mondero. uribyura Yego yo ndivyo naho muhira baramvyura. okay aho ni sawa rero ikintu je kinzanye sikiyindi ino bintu byo binja mu ishati nabyo nyene mengo sinzi Bari byateye burya nkaho bisaba ngo. nawe urabigwaye okay je rero biranja neza numva nyene mubiri no gushishima imana ibanza wegere ngaha wewe egera ha wewe urabona ko ndikubona ikintu Kibona kweli. rero ikintu je nshaka sikiyindi nashaka ntinzi cyumba ngaha nikorera kare Ukirogera gakiga muhungu. oya none we nibikura we ntizinzu iminota mikeya jewe nukuri cyane nca ndaguhereza inzu yawe Kugira muje muna.
ndinze nzana umukobwa none wewe ubanza urabe kwanza hari ikindi kintu nawe kwiyumvira nzanye reka kubera urugutware shoboye kwiyumvira ko mugera muje mu nama mu duhera raporo oya si inama ibintu cy'ubutware wewe banza ubireke wewe banza ubireke jewe izi nzu ni kwabagurire nta ngorane ahubwo yegera mu by'ubutware kandi n'iby'amashurwa abandi bitereye wewe wumvise we nawe rero wewe burya nkawe nturi n'umugenzi uri umugenzi w'akagenzanye reka kuraba mubwire kandi mwabyumvikanye jegera rebero kamwica n'akazi kawe kamwica ndamuhoriye wereke ngende ibihere ndabifyondagure byabinyegere byari ko birakujya ukuremwo urangurira amazi ugira ikibazo we mwabyumvikanye we ndibaza yakuguriye kati muraba ko moto we ndeka nikorera akazi we nta kibazo genda ugakore we uvuze ngo urumutwara nta mutwara agira ivyo oya we have kwa hanze ndabugururiye we ariko gere buke ukugira ni ngoka oya we kugira ikibazo wenda kutabona akantu berabwiye mpagaze ngaho haruguru mukumvaje shoke mwiruka mere wawe reka kwakwanya we have ndababishe basha batware barabakera kwe boye uragiyogera gure ibyo ugira nanje ndi ngaha sha ntaco sha nzokoreka wegenda unguri ndi uri mu matwi inani genda Kasongo mumbali nanga yabakaje cha nawe urumwe ku isi Magende mubi uko nacu zogaruka genda kwemeye ndakwemeye waruzi ko rugufyina Heraba iyi ntiyari kuzira ubusa nyine ndabona ari sawa sasa rero wewe bisaba n'ubundi nzogukosore uko nejo yarabugaruka ejo nzogaruka ngo ni uzogaruka mubonye ike tuko ari nyene uya wewe vayo we none nibiki wewe none ushaka ndagusubire n'ubundi muri sinzi umuriro mwebwe mufise nibiki ivyo bintu uko uragira ngo nibiki wewe niwe mugabo uba ngaho wewe hajya je bahagire ngo ndakageta hari nyene hajya mbona abantu babiri bahagaze ibyo nibyo wari kurambwiye Kasongo ugende taha mumbali nanga Kasongo tahesa Songa beho genda bakwere hajya ni ho Songo mbona wewe wewe hajya none hajya mbona harimo n'umugore wanje utano wawe none mugabo none wewe ujya mugore wanje ni wawe jene nabaye batinda akageto kugira ngo bigire mu nama y'ibyavuye muri rushaso aho ujya wasanga nk'ubu baravuye gusambana oya nta gusambana avuye gukwabagura dukeya guso cyane wewe ngaho waje gukora iki wewe ngaha burya harera je urugore wanje ngambaye ndakwereke ahubwo narubatse nibaza wahejeje ibyo wajemo wene wiyinjirire mu nzu yawe dawe sawa niwigire jena nagerageje gusa aha hantu sindahava sheri bwira ukuntu we ko naherutse ndagusiga muhira umbwira ukuntu washitse ngaha aha nyene iyi nzu n'umugabo ngo numutware muvuye gukora n'uru rugabo rwa mpenze ngo tuze ngaha gukora igiharuro we mutware weho nibiki we ngaha aha muvuye mubiki mw'inzu na sheri wawe kagabo wiki ngaha rero turameranira nabi none je ndakubaza ikibazo kiwe jewe nagiye kwibarabara ndirabira imari sanga iridandaje nkuko nawe ugenda kwibiraba ndayiriha amahera naje kuyikwabagura rero je nayitunganirije nawe ushaka uzotora iye sheri ata agende nyene ave nanje niki tanzigana yakaro kagabo menga ninuze ngo nizabatware ngo nibo baziye kudutunganiza naho ari baza kudusamburira ingo Samtware katware beba mumenye kiro kunuza bushani mwana ku mugore wanje haba nawe basorana mwene nawe yashyizeho iba power